moja. Unaona masters kusudi wailete inaomba miaka karibu 3. Na hii mapenzi yenye naona ndani ya macho ya hao watu wawili. Unaona hawatakuja kubebeshana mamimba. Hawawezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu ni wasomi, walipendana toka primary. Mpaka wamefika university wamejilinda. Na naamini wakiendelea kujilinda itakuwa bora zaidi. Zamda, I think you hear that. Hayo mambo ya mimba na nini ni watoto ambao labda hawakuelewa wazazi wao walichowashauri, labda hawakupata knowledge ya kutosha. Nafikiri huyu hawezi kufanya kitu kama hicho. Zamda, uko na uhuru. Mwambie mamako ukweli. I think that. Unasikia? Mama wewe umeshakuwa bibi hapa, hauelewi. Acha watoto wasome. Naelewa. Mba mazuri ya divye ndiko ndahemera mu kanwa nk'igikona. Oya. Cugira basi. Cufata by'amafergumwe naho utabufise umuriro biragufasha. Iko ikibazo by'ijya biri mira nivyo mwijiro gusa. Ubinye aya masaha usinzira na nyoko bukoraje. Ariko naklimani mbi kuva mu gitondo sha. Byo. Tatizo ni zile dawa nazo niza kutumia usiku. Ukitumia saa hizi utasinzia. Unaona sasa mama uko yaje wewe unashaka kuvuga ko nasinye nabi jiwe. Sinye nabi kangaye kuri sheki. Ivyo biraku. Oya. Mubwira nawe neza bitakunze mu telefone. Abantu bakenera amahera ningoga hama mukaca muvugisha ngo basinye nabi. Toka kure. Ni sawa. Abashitsi ntibara. Ko kankanye nibiki. Ubona sinye nabi kuri. Hana bimwe sinye nabi. Oya, uvire ingenuje. Wamengo Janzi atari waje. Abashitsi bavuze baje no. Oya, bari munzi. Bari munzira baraje. Ahubwo nagira ntanga none nibara abantu bakigendera muri Volkswagen bari munziranye. Abandi n'ukugura Mercedes ukava mu munzira. Wari waraje ko wasara mbutayaje nyinshi. Nta mbutayaje igira. Kubera Karina n'ama Probox. Ndibiva mu nzira. Bacha bakuma ngo hari ambutayaje, hari ambutayaje. Piezi. Mugiye mutazi gucagura marke imwe. Mutaburazi wo kudahinduka. Mutanuhinduka urashiri wa wundi nyene. Bon, oya nashaka kuvuga yuko badafise imodoka imeze neza nyaruka. Baratebanye. Oya ni barateba cyane umwanya bavuze no nyene bro. Bari bavuze ko bashika. Okay. Kuko je bavuze ko bashika 16h ngi. Uyu muhungu wari wamubajije abavyeyi ko bafite abavyeyi byo mukobwa. Eko. Bafite mama wiwe. Usa. Eko, bafite mama wiwe papuye oya. Hasa no Pau yarapfuye pa. Papa yarapfuye. Yapfuye kuva kiri muto. Ukuva tavuka bone yanamubonye aho. Niko yambwiye. Hasa fisi. Ni imfuvyi. Agendera ku kaguru kamwe. Ariko mama we n'umwana mwiza. Pa, mama we n'umwana mwiza. Ashaka gumenga avukana na mama no kure. Usanga tuvukana. Wumvise ubajije neza. Sha izo fanta z'abashitsi mu kazi mwena. Nimumbwire ngo amafanta yamenitse. Kandi shenetse. Narambwiye ko mu freezer ko yanashitse ntizigire mu kazi manura. Kikasbe ukasarabiha. Urumva rero abakozi by'amafyeta nta. Uti rero wewe warapirike neza n'ubundi. Umenye ko bafise amaparsera iki. Iriga hagiye kurungura cyangwa gucagura umukobwa. Uraba ko uhuye hashashe. Hari ibintu bita kugwa hashashe. None aya maparsera ni yaza badashaka mutekerera n'umukobwa wabo mu sanduku ngo baza ko yamutwikurutse. Uganye. Kandi je ndavuga simvura. Mutamereka n'ibintu byo gutwenza. Ndakubaje. None aya maparsera basi bayafise ho bayafise. Badashaka mutwikurura amaparsera ngo turagutwikurira ngo tara maparsera ngo tara. Nagira umukobwa wakwiye kuraba. Umunsi yagize mariage. Nta bya bindi byo gutanga amakado ya swata. Sindimwe. Nimba mvuze ndabahaye miliyoni 10 n'ibyo. Bazoze harura imbere y'abantu. Bano bya bindi bavuga ngo jewe ngo ndabahaye ngo imifuko y'amakara ngo uratomboye waje shabu.
ngo jewe mberemereye abo bantu nani mpende bafisi wabo tubwire uzompere ku mwana uzompere nabivuge wumva navyemeye nasinye umuduga mushasha tubaye turashima kabisa uzuri sana nani wumva kandi si abiduga ya proboxing hao kwa steri ya indi bazanira inja mugasuma mukamererwa neza ikwa steri mwibara ni wumva nawe aho ni sawa kabisa nesi nafiki ego y'umuhungu wacu kandi uyabayeho neza natwe tubwatu ivyo vyovyo nico gituma ntashobora no kuri bashitse kumwenyera ko ahonyora hanyerera no kirazira tubabonye kabisa nukunyororoka neza ukagenda uhonyora kuri makadamu kwipave kwikaburimbo kwisima kwikaro subira kuhonyora mu byatsi wowe unyere vunike uzuri sana nakutakia chema kizuri ndio baba tunamuona mamako alinihangaishaga huyu kumpata huyu usione sababu ambao magomvi hatuelewani lakini usinamsikiliza huyu sana huyu bo abantu banje baratevye hariho idosiye ndiko ndahereza rero mu biro by'iwanje kuri computer reka mbe ndahereza mubonye bashitse mubaze none pa uchugenda oya vinga mu biro byanje mbe ndafisira igitutu okay era mubaze yes where oh okay just I would like to know we are just here waiting for you. Mom's here, dad is here, everybody's here waiting for you. Okay, thank you. Love you too. Okay. Okay. First come. Yes, we're gonna talk later. What's wrong? Don't worry about it. Bye. Say hi to mom. Mama ngo baraje bagira bashike ngo bari ngaho hafi. Nakanda kubaza ntabwo mbwira. Wakoroshe di. Uzi nuko bwimutaba. Kandi ubwo bagutaba. Mimi vini ko siri 100%. Muste mubwingira ambye. Yaranzura nta gitoto kimasigaye iki. Kabyo sitabikesha wewe. Kamdo muri kaufunga kwanza. Nikambia sindimwo je ariko ndeme Mungu wanje. Nguye ngukuye gutoza kwanza ukamenya umuryango wayo. Ndagutohoza numukobwa giye cyangwa nitwe twakiriye umukobwa aje ngaye ivyo bitohoza uvuga ati je mwana wanje azoja ariko wowe turakiri mu kazana araje wacu manya mavye ndakwemera no kuri ndagukunda gute usina msikiliza huyu baba wako mkorofi ahuri baba wako mkorofi sana mama wewe ndo mama jaya kabisa of love. Karibia kwa fiki. Si mlango huyu. Mlango gani? Yaani hama ameshanambia kisa wako na tusubiri ndo hapa. Alafu mlinzi yuko hapa hivi. Uju. Ngoja kwanza. Ni hapa hivi. Yeah. Uju mama. Uje kitu hapo. Ninga. Hapa ndo uko unaniambia. Unamjua? Samu, ni mama. Yeah. Yeah. Karibu. Ujugo. Hapa Faisal na Farida. Ego. Wani bizi ntwazi none. Faisal na Farida. Sindo kwaona. Nani urazi mwibuka kandi barakunda kuhaza kenshi. Ujugo namjua mama. Namjua none uraza ngaha. Ariko nakuja mara nyingi. Kupo. Ona, funga mlango. Sima gari. Funga mlango. Ama mlango. Funga mlango. Wapi? Because of love. Unajua kuna niambia mama.
Barero ma. Yoranyohera sana. Ndindira abashitsi banje gusaba. Abashitsi baraza. Nagenda babwira inkuru. Nagenda babwira inkuru kabisa. Babashitsi uko bararondera ngaho. Baramurindiriye ngaho. Baje ngaho basubira inyuma bihuta. Basubira inyuma. Abo twicaye ngaho turindiriye. Yego. Bari kumwe na nyina. Wa mukobwa wa wundi. Canke wabitiranyije wababonye ko aribo? Sinamubonye wa munsi ke yaba presenta. Ura presence ko baragiye kadagiye gihuti. Ujya nyene na nyina wiyo baragiye. Turabigera ivyo narasubiye gute? Subiye inyuma gute? Jene mugururu arabi ivyo arivyo. Gituma wasubiye inyuma desta vyumva? Oya bagiye kera. Kandi bagiye. Habaye iki none? Ni inkuru mbi bumva telefone bababwira habaye sindabitahura. Sanzari iki? Umuda. Kizukuri. Zamda nyene ujya nyene twari kumwe ngaho wa munsi ntubonye. Ese ndamuzi. Nujya nyene ndamuzi neza. Nawe gukekeranya kuri mwe. Kandi sanzwe ndabazi kuva kera. None ko ndavye haruguru nkaraba hepfo nkaraba iburyo nkaraba ibibamfu sindababona. Ntari gushobora kumubona ngene bagiye bavumbutse. Kwari kuvumbuka. Yego. Program barayizi nibo twe turindiriye. Nocha kumbira ko boshika ngaha. Agaca asubira inyuma. Naje byantangaje nabuze ngenda bivuga. Nyina asubiye inyuma birateye ubwoba. Ntabwo ntawuzi ko bashika marembe batagize taxi. Nyene bagiye amapine adakora hasi. Shit. Telefone nirengana. Sinzi nukuri. Sinzi ko yega. Yari kumwe nande. Na nyina. Nyina wiwe bari baje bazananye. Muta wewe wabafashe nabi. Wabatutse muta. Warumaze gusoma. Jana bwizukuri kubera nakuru muza gatandukira ngaha. Muta. Cyane warumaze gusoma usanga wabafashe nabi. Je ndamwe inzoga. Muta bwizukuri. Wumva je moti inzoga. Reka kunywa inzoga cyane. Reka kunywa inzoga muci. Uyi minsi yose sinkorako. Muta. Urazi ko nkuri urumpanura byinshi. Ego. Ntimbwira basi cyo bakivuye kukibya bakarukiye kuri portail. Ndakubwije ukuri. Je nanjye twavuganye yerekanye gusinza. Bona. Sina nabaye karibu ndabaramutsa. Cyo tubara ko namubonye neza ko nabegereye. Bariko baraharira ngo naha cange sa. Bacha baravumbuka bacha baragenda. No kuza kubwira. Je pinange. Kaji stop don't see. Ma! Wabwanutse ni Ndawuzi musheri. Sinabona. Mama we. Uyu muhungu agiye gukundana n'umukobwa wa Ingabire. Ash. Akari nyuma karahinda gakubwa ari. Ash. Icyo nzi cyoca. Kizoza mu nyuma. Ntawuzocitura. Kobwa wa Ingabire. Ararinda atagira ingobo.